gukorana n'abartiste si ikintu coroshe donc ni ibintu bisaba kugira ni ibintu bisaba kwihangana ba Satbi ba Melanin Boy ba n'abandi benshi bagiye batandukanye ba Fernando n'abandi bose ba Double J ba Kiriku ukuntu mukorana nabo mbega bigenda gute turifuza yuko uno munsi ko nagize bakwe mukurangiza 2024 twumva ingene mwagiye murakorana n'abaririmbyi nabahe baririmbyi mumaze gukorana nabo abaririmbyi tumaze gukorana nabo umaze guha akazi abaririmbyi umaze apana amaze gukorana abaririmbyi umaze guha akazi ukabwira umuririmbyi ati ingo ndaguha akazi muri concert yanjye umuziki wa 2024 nawubonye neza muri rusangi kuko ebana ni hits donc abaririmbyi bacu bari muri competition idasanzwe baratunezereza kabisa donc tugiye kuraba mu yindi myaka yaheze 2024 vraiment abaririmbyi baradukomye. Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, another beautiful day, another blessing. Nundi munsi udasanzwe n'ayandi mateka dasanzwe kongera kandi kubana namwe mwebwe mwatwizeye mudukurikirana buri mwanya. Nitwa Capitaine de la Capital. Uyu munsi mfise umunezero, mfise verre ndiko ndanywa akantu ndahantu si muri centre ville ya Bujumbura, si mu Kamenge, si mu Bwiza, si mu Ngagara, si mu Kigobe. Oya nabatwaye handi hantu kandi sindi jenyene. Gusa turaza kuyaga, turaza kuryoherwa. Of course, ndi kumwe n'umwe mu ba entrepreneur bakomeye cyane hano mu gihugu cyacu Burundi bagerageza gukoresha inguvu nyinshi cyane kugira ngo biteze imbere. N'umurundi kazi ariko rero ari muri entertainment cyane. Tuzaza kuyaga byinshi bya entertainment uraza kuryoherwa cyane. Karibu mu kiganiro cyacu. Reka ndamwakirize Ala Sante, karibu sana. Welcome. Thank you. Ouais. Wow, ça va? Ça va. Ndaguhaye ikaze cyane. Murakoze cyane. Oui. Yego. Yego cyane. Uraberewe? Merci. You look so good. Thank you. Ndifuza ko ndamukiza ko dukurikirana. Okay, abariko baradukurikirana ndabaramukije cyane gose. Oui. Ari gambere umuntu akubonye ugasanga c'est la première fois. Iyo umuntu atakuzi yushize imbere y'abantu batakuzi ukunze kwipresenta gute? Bon, nitwa Nadege. Nitwa Nadege. Ndi umumama w'abana babiri, Mia and Jason. Voilà. Of course. Oui. Mu bintu ariko ndavuga nagerageje kuvuga yuko uri umu entrepreneur. Nizere yuko ntibeshe. Oya ntiwibeshe na gato umu entrepreneur. Amapete yose navuze nayawe. Ayo n'amapete mbega. Ego cyane gose kuko kugira ngo uronke umumama afise abana babiri ariko akagerageza gukora ivyunguka niko bavyita abajene bubu no gukora cyane. Ego cyane ni ikintu ciza cyane. Nimboneka rimwe. Okay. Kwiyumvira ico ciyumviro vyaje gute? Bon, kwiyumvira icyiyumviro cyo gukora. Ya ukiyumvira ati reka nanje nitandukanye n'abandi babandi baguma bizeye ngo umugabo arazana. Reka en fait ibintu byarahindutse. Ibintu byarahindutse. Ntitukiri muri ya myaka ya 80 umukobwa donc yakumigwa mu mashure, yakumigwa mu buzi ubu canke buriya, donc bakaturera mu rugo baturerera abandi urumva, donc ubu ibintu byarahindutse. Kera umukobwa yarakura mu mutwe afise mind canke ndetse no muri societe iyo mind bayimushizemo, donc agiye ko ati ndiko ndiga ariko hariho umucuruza donc umucommerçant kanaka ariko arakora kugira ngo aze antware urabona, donc nzoja ku muntu afise inzu ayo makritère mu myaka ihera abakobwa bari bayafise cyane bose, sinoja ku mugabo adafise none wewe donc adafise nawe ukaba udafise, donc no kuvuga yuko ibintu byarahindutse ubu twese ubuzima donc bwarazimvye dutegerezwa gukora kugira ngo dushobore guteza urugo
imbere donc dutegerezwa gufasha donc abagabo kugira ngo nabo ego tubegeze twegeze urugo imbere kuko urumva hakora umuntu umwe no mu gihe hakora abantu babiri urumva yuko haba hariho akarusho ego niyo mvo rero yatumye nkora kandi urumva si ibintu sinabishasha urumva ni ibintu natanguye kuva nkiri muto cyane rero kubw'ivyo icanteye intege cyane nuko iyo umukobwa iyo umugore akoze akigira donc hariho ibintu byinshi afasha mu rugo afasha muri societe dusanzwe tuzwi donc abagore dusanzwe tuzwi yuko turi maboko igihumbi no kuvuga yuko iyo ugiye no mu byo gukora imigambi yo kwiteza imbere usanga abagore iyo babyijukiye tubikora neza cyane gose. Wow, biraryoshe cyane kumva. Amashurwe nayawe ndaguhaye amashurwe yavamo amashuri menshi ubisiguye neza biraryoshe gutahura ariko nibuze uri kuradukurikirana yuko arakora akazi kamwe mu buzi DJ Paulin akora arategura ibiteramo kujya DJ Paulin aho arategura ibiteramo bya Crystal Events nawe nyine arabitegura urumva no mu entrepreneur akomeye cyane arabikora cyane navyo nyene gutegura ibiteramo kubaririmbyi uri umumama ufise abana ukavuga ati ayi mirimo reka ndayihangire ego naye ma difficulty uhura nayo canke muri wewe uvyumva gute uvyakira gute how do you feel kurategura ibintu abagabo binanira n'abagabo ugasanga abagabo biriko birabananira ko organize ama concert ariko mu mama uko organize concert ikaza abaririmbyi bakomeye how do you feel yuri kurakora ico gikorwa bafa niyumva neza ni ibintu biba bigoye ni ibintu biba bigoye vraiment I tell you gutegura igiteramo ni ibintu bisaba inguvu nyinshi donc birasaba inguvu zo mu mufuko bigasaba inguvu zo donc kwitanga kugira ngo ukore ibishoboka byose mu mutwe no kuvuga yuko nukuri ni ibintu biruhize cyane gose rero iyo uteguye igiteramo hanyuma donc kikaba uba waciye mu tubazo twinshi wanashima hariho nibigusigira intozenya hariho nibigusigira inkovu kuko urumva aba gukorana n'aba artiste sikintu coroshe donc ni ibintu bisaba kugira ni ibintu bisaba kwihangana ni ibintu bisaba kwihangana kenshi na kenshi donc ntibisigura yuko iyo turiko turategura ibiteramo ibintu byose donc biba bimeze neza à 100% donc ndavuga kuri côté y'ivyunguka nkuko mwavuze muti aba jeune ivugo igezweho muri kino gihe no gukora ivyunguka côté y'ivyunguka hariho igihe ukora bikagenda neza cyane hakaba n'ikindi gihe ukora bikabaho hagati na hagati n'ikindi gihe ukora bigakwama ariko donc nukuvuga yuko mu rucuruza iyo ukoze ikintu nikigende neza ntibisubira kucugihagarika donc ahubwo kabara kajyo ko kwiga kuko ibintu byose ntiwo bikora ngo vyame bimeze neza kabara kajyo ko kwiga ati mbega iki kintu ko kitagenze neza umusore gute à la prochaine fois ndabigenze gute no kuvuga yuko umuntu agenda ariga ku munsi of course Merci beaucoup nizere yuko twagerageje kuyaga mwamaze kumenya ubu abantu makumvise neza bagutahuye bien icukura bagutahuye izina ryawe n'imigambi myinshi ufise kugira uteze imbere umuziki ubandanye witeza imbere nawe ego cyane reka rero ngaruke guys nukuri nagize bakwe ryo guhura numwe mu bantu bategura ibiteramo tumenyereye hategura ibiteramo abantu b'abagabo ariko no mu mama ategura ibiteramo kandi ari class rero ikintu nifuza kumenya ku bantu bategura ibiteramo
mbega nizihe difficulty muhura nazo iyo muriko murategura ibiteramo mutumiye bano baririmbyi bacu tuzi aba basani aradukurikirana bumva ba Satbi ba Melanin Boy ba nabandi benshi bagiye batandukanye ba Fernando nabandi bose ba Double J ba Kiriku ukuntu mukorana nabo mbega bigenda gute turifuza yuko uno munsi ko nagize bakwe mu kurangiza 2024 twumva ingene mwagiye murakorana n'abaririmbyi nabahe baririmbyi mumaze gukorana nabo abaririmbyi tumaze gukorana nabo umaze guha akazi abaririmbyi umaze apana amaze gukorana abaririmbyi umaze guha akazi ukabwira umuririmbyi ati ingo ndaguha akazi muri concert yanje abaririmbyi maze guha akazi ego nibaze ko iyo niyo nyito ibereye na cyane cyane yuko imbere yuko dukora mba nabarondeye canke ku rundi ruhande tuba twaronderanye hanyuma tukagira amasezerano kanaka yo gukorana ego nibaza yuko nakazi nyene uba wabahaye akazi yego mba nabahaye akazi of course abaririmbyi tumaze gukorana rero ni benshi nukuri ni benshi vraiment ni benshi turamaze ni benshi mu ba legend mu baririmbyi numwe tutarakorana of course bon hanyuma muri bashasha nabo nyene nibaza yuko à 90%. Donc je répète uramaze kubaha akazi kubabwira ati ingo dukore umushahara n'uyu. Je répète bien à 90%. Nukuri. En fait ngaho sinshatse kuvuga ngo abataraca hano kuri stage n'uyu mugasi nibaza vraiment nabo nyene aho bari bariyizi barazi yuko nibashaka kuba barenga kuri batanu. Of course. Reka tukiri ngaho nyene abaririmbyi wibuka muri no mwanya baguma bagaruka ku mutwe umaze guha akazi. Umuririmbyi wa mbere ninde umaze guha akazi? Uwa mbere ni benshi tugigwe ko ni benshi Melanin Boy uramaze kumuha akazi. Melanin Boy niwe donc yari nyuma niwe yatanguye niwe natanguye gukoresha puis par après ukurikiyeho ni Fernando. Waciye akazi na Fernando. Ego arazura mu pay ati dukora akazi. Bon ego twarakoze akazi. Mama usinoti mu boss lady. No guys ndi kumwe na boss lady. guhagarika Melanin Boy ati ingo uririmbe dukore, guhagarika Fernando ingo uririmbe dukore, guhagarika na Satbi biramze gushika. Ndakubwiye ngaha hamaze kuza abantu benshi vraiment. Ngiye mu ma detail nkaja kuvuga amazina n'ibiki byose nta muririmbyi numwe hano utarakorana. Nta muririmbyi vraiment ndakubwiye nti batanu vraiment kandi nabo nyene no kuri ndifuza kuko ihangiro ryacu ngaha no guteza umuziki ndundi donc imbere ihangiro ryacu hano kuri Snack Bar Diani kuryohera abene gihugu bakunda umuziki ndundi kubw'ivyo rero turifuza ko atamuririmbyi numwe no kuvuga yuko abaririmbyi bose hano baza guperforminga hano bakaza kuryohera abene gihugu muri province ya Bubanza ego ni ryo hangiro biratise sana ndi Bubanza abantu mudukurikirana nukuri kwimana ndakubwiye ati ndi kumwe n'umu boss lady turiko turayaga nafashe rutemikire mva muri centre ville nzi Bubanza kugira tuyage nasanze ari umama mwiza cyane yakira abantu neza ayaga neza ndibaza muramubona niwe turi kumwe ariko hari ikintu kimwe nifuza kumenya kuri mwebwe mutegura ibiteramo kugira ngo mutange umunezero kubene gihugu n'ukuntu turi mu mahoro ntangere mu gihugu kugira ngo mubaho umunezero barangize umwaka baryohewe canke banezerwe muri rusange nizihe ntambamye muhura nazo iyo muri murategura ibiteramo kugira ngo bajye abantu baze kunezerwa aho mwabateguriye ibiteramo. Bon intambamye ziriho no kuvuga yuko hariho bamwe mu baririmbyi mushobora kugira donc mushobora kumvikana isaha bashikira ko kuri stage hanyuma bikagorana iyo saha ntibashobore kuyirespecta kandi iyo batayubahirije natwe nk'aba organisateur des événements biragira iki biradukorako
biradukora ko reka mvuge cyane cyane hano kuri Snack Bar Diani ego nivyo ni hafi y'igisagara ariko urumva yuko biba bisabwa ko ibiteramo bitangura hakiri kare abavuye mu mihingo itandukanye bashobore kuba bosubira inyuma ku bw'ivyo rero iyo umufana canke iyo abitabiriye ico giteramo baje hanyuma umusanyi agashobora gushika kuri stage atevye no kuvuga yuko biratwononera hariho abagenda batamubonye hanyuma à la prochaine fois wasubira kandi gutegura igiteramo ugasanga watakaje ntuzenya watakaje credibilité ntibavyitavye nkuko bisabwa et aussi na côté ntuzenya consommation côté consommation naho nyene hari gihe bahagarika kugura canke hariho n'ayandi makategori y'abafana avuga ati jewe nza kwinjira ari uko umusani numvise yuko yashitse mu kibanza nyezina donc ico kintu rero cuko hariho bamwe batubahiriza intuzenya batubahiriza amasaha kirakunze kugira kudukorako umva ni kimwe muri difficulté ego bon nivyo okay 2024 ngiye igiye kurangira umwaka ugira uhere wawubonye ego December irashize mu kiringo mumaze mukora kano kazi ko gutegura ibiteramo umuziki wa 2024 wawubonye gute muri rusange umuziki wa 2024 nawubonye neza muri rusangi kuko ebana ni hits donc abarinivyi bacu bari muri competition idasanzwe baratunezereza kabisa donc tugiye kuraba mu yindi myaka yaheze 2024 vraiment abarinivyi baradukomye yego baradukomye donc mu myaka ihera urabona yuko abarundi wasanga turiko dushira imbere cyane kumviriza indirimbo zo mu Rwanda indirimbo zo muri Tanzania ariko ubu kabisa nibaza yuko hariho ikintu kinini kiriko kirahinduka donc mu baririmvyi ndabateye intege babandanye uri kurabona hoba wibaza ko bahahindutse nk'iki canke niye strategie yarabaye kugira ngo abarundi bose gukunda ivy'iwabo kuri côté reka mpere kuri ntozenya kuri côté y'aba artiste nibaza yuko barikanguye barabona yuko abanyarwanda bariko barabatwara isoko kandi bakaba bariko babatwara isoko mu gihugu cabo c'amavuko donc rero byarabaye ivyo bintu bien sûr ni cagiye haza ndega baje haraje benshi yego ba Bruce Melody donc ba Kivumbi donc ba Ben donc ni benshi ba Christopher bande donc no kuvuga yuko abaririmbyi bo mu Rwanda donc ebana barigaruriye ama stage yacu bya danger urumva abantu zenya aba artiste bacu dusa nk'aba binyoye gatonya ariko nabo barabiravye baravuga ati reka dushiremo inguvu kuko urumva nimba abantu zenya aba organisateurs des événements barajabuka imipaka bakaza kurondera abo bo hiyo mu Rwanda nuko nibaza yuko hariho aba artiste abacanke bariya bari basinziriye ubu rero barivyukiranije ahubwo tugira dusubire kuri ya ntozenya ya stade ya ba Christophe Matata donc ba Fizo baja ku bari batwaye isoko donc y'abanyarwanda ubu none Badramati Fernando très prochainement doja mu Rwanda baguma bakora amahiti kabisa ahubwo 2025 nibaza yuko ibintu bizoba danger ego ubivuze uryohewe cyane gose ubu ngo murategura ibiteramo birakujyira ubonye bariko barakora bien sûr birandyohera kuko no mu organiza ivyo biteramo turicara kuko burya turicara
turicara tukaraba uyu ariko akora gute uyu afise fan base y'abantu bangana gute uyu akurikiranwa kuri YouTube n'abantu bangana gute uravyo ugasanga turicaye mu baririmbyi nka batanu washize kuri liste ebane bikakugora gucagura mu urumva yuko bose bari ku kazi iyo ndiko ndavuga ndyohewe gutya nuko donc kuba barigaruriye donc basubiye kandi kwigarurira isoko y'umuziki donc mu Burundi atamu Nyarwanda atamu Tanzania atamu Kenya ariko araza kugira ngo agire abatwara isoko je nibaza yuko ni ikintu cyo kwishimira ahubwo 2025 badukome bya danger guys reka ndababwira ati nari namugendeye nari nashitse aho akorera uri kuratura barashobora gutangara ngo ndi he sindi muri centre ville nafashe ruteri mikirere ndi aho akorera ni mu gérant wiki kibanza turimo okay ego je ndakubwira ati congratulations fam ino ni intambwe itoroshe ni intambwe itoroshe kubona uri kurabikora gutya kandi uri umuntu ubivibingamwe ukanabibamwe neza ariko ndifuza kumenya imbere ko turangiza ikiganiro 2025 nduteguriye ikigabasha 2025 mu muryango wayo kabisa mu muryango wa 2025 ndabona kuvuga yuko itariki imwe y'ukwezi kwa mbere hano turafise igiteramo ico giteramo naco tukazokwakira abaririmbyi babiri bagize umugwi Billman Boy aribo Double J once again hamwe na Kiriku Akiri bazoba baje hano kuri Snack Bar yani guteramisha abakunzi b'umuziki ndundi muri rusangi muri kano karere urumva yuko ntitwicaye umwaka tugira tutangure neza cyane gose ati ni miliyoni 2025 ego Double J na Kiriku bose bazoba bari muri kino kibanza ego bazoba bari biteguye gute urashaka kuduha resume uko nizo bimeze kuko ndumva yuko abaririmbyi baronse bimwe bahora bashaka bahora bavuga ati ngo nidutumigwa mona makonse ya turonka bakasha bona abarundi kazi nkamwe muri ko murabitaho uko mukabaha amasho mukabaha akazi Double J na Kiriku bizoba bimeze gute bayaga gute yuri kurabateguza show ushaka kuba ati nimuze muririmbe mushaka gukora nabo contrat zabo mbega abaririmbyi bose muri rusangi contrat zabo zibona gute iyo muri kubategura igiteramo bon contrat z'abaririmbyi ntiziba kumwe ego hariho amakontra nka twebwe dusanzwe dusa n'ababimenyereye kuko donc no kugira yuko hano kuri Snack Bar Diane imyaka 18 donc turiko turaba imyaka 19 hano dutegura ibiteramo imyaka 19 uri muri kano kazi bon naga donc nukuvuga yuko aka kazi ndimwo ndiko ndakora nagakundishijwe n'umugabo frère wanje niwe yabitanguye hanyuma nanje ndiko donc nafatiye aho yari agejeje voilà donc c'est pas si myaka 19 maze ndi muri ibi ariko donc nukuvuga yuko nari nyuma yiwe ikintu cyose yakora nararaba gikorwa gute bimeze gute akama impanuro muri ibi canke biriya donc jewe nukuvuga yuko ibi nshobora kuba ndabimazemo nk'imyaka 10 for sure yeah congratulations thank you merci beaucoup touché encore urantwikiye merci beaucoup reka shimira abantu bose bariko baradukurikirana ku mwanya mwaduhaye kugira ngo dushobore kuyaga byari ibintu biryoshe cyane kandi vibe bari vibe ikiganiro charging gishobora guhera kuko n'umutumire wanje dufite byinshi twoyaga ariko twamaze kumva yuko itariki imwe y'ukwezi kwa mbere Double J Kiriku bazoba bari muri kino kibanza nzoba nahashitse nzori ndi muri kino kibanza nibazere ko invitation yoyo namaze kuyironka yo kuzoza oya invitation utegerezwa uva ngaho uyitwaye kandi tuzogaruka turiko turababwira yuko ubusha baza
donc no kuvuga yuko tuzoba turi kumwe hano itariki 31 kugira ngo ba Double J na Kiriku tubakire dushobore ayage na Double J na Kiriku batuyagire ngaha anye kuri Yagatech mu kurangiza ikiganiro cuno munsi tugomba turangirize kuri kino kibazo mwebwe mutegura ibiteramo aha mu gihugu cacu c'u Burundi mukatuzanira abaririmbyi 2024 ngiyi irarangiye turifuza kumenya bano baririmbyi bariko baragukurikirana kuri no mbonesha kure yacu ya Yagatech ni ibihe bintu wifuze ko bitokwisubiriza canke nakaye kagohe uwo bavunira kuri mwebwe mutegura ibiteramo babo bakora bitabanezera kugira ngo 2025 tutangure ivyo bintu bitibonekeza donc ikintu gikuru kuri bamwe baririmbyi bamwe donc ni ikintu cyo kugira cyo kubahiriza amasaha yo kurira kuri stage kuko ni ikintu kidukorako donc kiratuma urucuruza donc rutagenda neza eka ndetse donc biratuma na dutakaza na credibility kuba client rero kuri ico kintu cyo gukosora amasaha naco nyene donc nk'abantu bashobora kuba batacubahiriza bibaza yuko bokwikubita agashi hanyuma ikindi naco donc ntawovunira akagohe umuntu kuri kimwe ngo yibagire ikindi donc nivyo bakora vyiza birahari no kuvuga yuko ni babandanye bashira intege mu gutsindira isoko mu muziki ndondi hano eka ndetse bakora amahits eka ndetse donc ni soko mpuzamakungu ego kuko umurindi bariko ego biraboneka urakomeje cyane ego urakomeje voilà yes reka ndagushimire muntu twari turi kumwe ndakubwira ati wakoze cyane kubana natwe ni ikihe kintu tutorangiza tutavuze ko bariko baradukurikirana bon ko bariko baradukurikirana twababwira ko tubakunda cyane ikintu gikuru ego babandanye bakurikirana donc Yagatech of course yes ni gute two kuronka mu gihe twifuza gukorana namwe igiteramo turi mu bindi bihugu bitandukanye abadukurikirana bari muri Canada USA bavuga ati twifuza gukorana igiteramo muri iyo ntara abamwo maze bikagenda neza barifuza gufanga nawe imitahe barifuza yuko mukorana ibindi bikogwa ko kuronka gute connection contact twocisha mu buhe buryo bon notanga nimero yanje ya WhatsApp byo koroha cyane kuko hari abantu bapirata ama Facebook ugazona Facebook y'umuntu bayisizina okay donc no kuvuga yuko ndakoresha Econet ndakoresha 71 99 00 99 71 99 00 99 change 67 94 85 44 izo nizo nimero koresha haba kuri appel direct change kuri WhatsApp of course alors reka ndagushimira kuri n'umwanya waduhaye guciringana nawe kugira vibe nawe gutera inkuru nawe n'ingene watwakiriye neza murakoze yego nanje ndabashimiye kuba mwavuye hiyo ku birometero 10 Bujumbura mukaba mwashoboye kutugendera kugira ngo muduhe akanya ko kuganira namwe mwakoze cyane of course ino hama ibikihera ibikicane nza gutwara Bujumbura ino rero umuceri untekiririgazi ubunyene ucu ntekirira ngenda ntwaye ubunyene ko ndushe kubera igiteramo nakoze je nubona yuko no gusinzira ndarushe iyo tugiye igitega baduha amavoka twayamanukana uyu munsi wihangane kuko sinkunda kugira promesse ntashobora gutena ariko ni waza ku munsi wa gatatu uyu munsi turi kwa Mungu ni waza ku munsi wa gatatu nzogutekerera gaceri nzotwara muhira of course wow merci beaucoup ciao ciao imana ibahezagire cyane